Bakunzi ba Argos TV ndabaramukije amahoro y'Imana kaze mu kiganiro c'amagara y'abantu nkuko mubibona muri kumwe na Kelia Nera Bukeneza. Uno munsi turaza kuganira ku bijanye no gucibwamo. Nkuko bisanzwe gucibwamo si indwara ariko ni ikimenyetso c'indwara. Twovuga ko gucibwamo ari harya umuntu aja ku mwanda mukuru akagira umwanda mukuru woroshe cane. Ivyo navyo bikaba inshuro nka 3 canke zirenga ku munsi. Iyo bidashitse inshuro 3 canke zirenga bikaba biri munsi y'inshuro 3, aho ntibari gucibwamo aba ari koroherwa cane. Abantari bake ntibaratahura ibijanye no gucibwamo ingene umuntu afashwe yovyifatamo, ari nacyo gituma nashimye kuno munsi arico twoganiraho. Uko umuntu amererwa rero mu gihe cyo gucibwamo, arababara mu nda, akuzurinda, akumva atakayabagu na gatoyi afise, arasesema ndetse bikanashikaho adaho, nangwa mvuge ngo avomiza adaho. Hama kandi ugasanga inguvu zagiye kubera abariko aratakaza ibintu vyinshi. Ico bivako rero ahanini hari igihe usanga bivuye mu gihe umuntu aba yafunguye nk'ikintu kimugwe neza, ugasanga nico kimuteye guciga, canke naho ugasanga umuntu yafunguye ivyo kurya bidateguye neza, ni kuvuga ko batakoreye isuku bitegerezwa. Kenshi na kenshi hari igihe biva no ku miti umuntu aba yarafashe, ugasanga uwo muti wawe ufashe mugabo ugacugirira ingaruka mbi. Hari n'igihe bitumwa n'ama-infection y'udukoko bakunze kwita amabacteri canke amavirus udashobora kubona ku maso gutya, ariko uyabona ku mashini ya rugagamizi. Mbega none umuntu yamaze gufatwa no gucibwamo bica bigenza gute? Umuntu yafashwe no gucibwamo uranwa amazi menshi nk'amaritiro 2 ku munsi kugira ngo wikingire umwumira, ariyo bita déshydratation. Kuko umwumira uratera ingorane nini mu mubiri w'umuntu kandi itoroshe gukosora. Niho utuja kwa muganga inyuma y'iminsi 2 canke 3 vyanse guhera, kuko ahandi gucibwamo biriheza iyo bitavuye ku ngwara, ni kuvuga biba vyavuye kuri ibyo biba wafunguye bitameze neza, bigatuma utavyakira mu mubiri. Ariko vyavuye ku ngwara ntiharya uzosanga birengeje iminsi 3, ari nacyo gituma tubahanura kumuca muja kwa muganga. Ukundi rero umuntu ashobora kwikingira ivyo bintu vyo gucibwamo, hariho gukaraba n'isabuni n'amazi meza mu gihe umuntu avuye mu kazu ka sugumwe, gufungura indya ziteguye neza n'isuku nyinshi, ukongera kandi ukaronga ivyamwa mbere yuko ubifungura. Bakunzi bacu, amagara n'amazi aseseka ntibayore. Isuku ni ikintu gikomeye cyane mu mubiri wacu, gishobora kwica ibintu byinshi mu gihe bitaba ryakozwe neza, ariko kandi bigakiza byinshi mu gihe biba ryakozwe uko bitegerezwa. Turabashimiye mwebwe mwese mudahegeshe mu kudukurikirana, naho utaha.